Nsubiye kubaha kaze nshuti banywanyi bacu kuri mwese mviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV iteka umunezero nivyo tubipfuriza kandi reka nsubire ndagwe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho mwereriye kuri mwese mviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Aka kanya rero urugamba rurakomeye cyane nga ku kibuga c'indege citire Mekyo Ndada i Bujumbura bivanye n'amakuru akomeye cyane avayo avuga yuko rero ubwo indege ituruka mu gihugu ca Kenya yari hejeje guhaguruka ijanye ingenzi bivugwa yuko rero umutekano uciye umererwa nabi aho nanone abatse gutembagaza ubutegetsi mwaka wa 2015 bivugwa yuko wabishikiye ngaha mu gihugu c'u Burundi mu nyuma z'amajambo akomeye cyane umukuru w'igihugu cacu Burundi President Evariste Ndayishimiye yarahejeje imisi itari mikeye ashikiriza avuga yuko abo bose ari inkozi kibinda bibutse yuko rero muri aka gatondo niho abantu z'umukuru w'igihugu bamubwira ko nanone akwiye kwitegurira ibintu bikomeye cyane vyo bigiye kuba ngaha mu gihugu cacu Burundi ariko nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye akabandanya ashikiriza yuko wewe yizerera mu Mana. Inkuru rero y'umubabaro ku munsi w'ejo bivanye nuko ibifaru bitandukanye bituruka muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo bizifashishwa mu kwivuna umwasi ubwo nanone vyashikaga ngaha mu gihugu cacu Burundi mu nyuma zuko no muri aka gatondo kuri rigenekerezo vyari bibandanije ariko amakuru akomeye cyane adushikiye ni inkuru yica mugongo aho nanone vyoba bitangaje kandi bikaba bitanguye kuvugwa yuko yoba ari umugwi w'inyeshamba wa Red Tabara. Amakuru rero dufise arateye ubwa munyemerere tuze kuyagaruka ko mu buryo bw'idonido kandi dutange umuco kuri ibi vyose biriko biravugwa umwanya ku mwanya. Rero bamwe bariko baravuga yuko iki kibuga c'indege coba gihejeje gufatwa abandi bakemeza yuko General Prime Niyongabo yoba ari muri iyi operation. Munyemerere rero tuze kuyigaruka ko iyi dossier irakomeye cyane kandi ndagira ngo mbabwire ukuri ababa ku micungara y'iki kibuga c'indege citire Mekyo Ndada i Bujumbura baremeza yuko uruja n'uruza gushikungu rero tutakibandanije nkuko amasoko yacu avyemeza kwa kuri iyo micungaraho aho amabatayo ashika ane aciye arungikwa na cyane bivugwa yuko rero umugwire Tabaro hejeje gufata ingingo ikomeye cyane. Nayahe makuru rero avugwa nanone kuri ahanga i Bujumbura kuri Mekyo Ndada i Bujumbura bivugwa yuko rero inkuru y'umubabaro iteye ishikira President Evariste Ndayishimiye nyuma nanone zo kuvuga yuko Red Tabara nanone nabatswe gutembagaza ubutegetsi mwaka wa 2015 boba ari inkozi kibi inkora maraso nanone ngo baba bacumbikiwe kandi bahabwa indaro mu gihugu kibanye c'u Rwanda. Amakuru rero dufise turi buze kuyagaruka ko mu buryo bw'idonido kandi turi buze gutanga umuco kuri ibi vyose biriko vyama vyibonekeza ngaha mu gihugu c'u Burundi. Munyemerere mbere yuko rero tuyabashitsa ko reka nsubire ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu ndagwe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho mwerereye kuri mwese mviriza amakuru yacu mwerereye irya nino ku migana y'amakungu ya kure abatwumviriza mwerereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini kandagwe kaze nshuti munywanyi wacu kuri mviriza amakuru yacu uherereye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi abari mu makomine agiye atandukanye abari mu seta bitandukanye vy'igihugu abari ngaha ku mugwa mukuru wa politiki Gitega na mwese muri mu ntara zitandukanye irya nino mu gisagara c'ubudandaje Bujumbura mwese muhawe kaze mu makuru akomeye cyane twabateguriye bikaba mu nyuma zuko inkuru iteye ubwoba idushikiye aka kanya turibuze kuyigaruka ko reka nsubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kuri waje gupyona ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyonda gusoma reka musi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracabana nakazujyana nyine pyonde ko hama tuje turabana mu makuru y'ibigano dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko ayari amakuru avugwa mu bisata bitandukanye igisata ca politiki umutekano n'agateka kazi na muntu mukatorezwa n'umugwa amenyesha amakuru muhinga akorera ngaha mu gihugu cacu Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini gushika ubu ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane yeje kudushikira itangazo giturumbuka riturutse mu biro vy'umukuru w'igihugu riremeza yuko igitero kaminuza kigahejeje kugabwa ku kibuga c'indege citire Mekyo Ndada i Bujumbura kubwa amasoko yacu mu gisirikare bikemezwa yuko ico gitero nanone coba bivugwa yuko rero yoba ari umugwiro Red Tabara wejeje gufata ingingo ikomeye cyane aho bamwe mu basirikare bo bafise ico banigishika yuko ari kudeta yoba ihejeje kumota mu nyuma zuko President Evariste Ndayishimiye ahejeje imisi itari mikeye akurikirana ibibazo biriko birabera muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo aho nanone atakibandanya gukurikirana ibibazo biriko biraja mbere ngaha mu gihugu c'u Burundi. Amakuru rero ni mu buryo bw'idonido tubashitsa ko nanone umwe mu basirikare akomeye cyane avuga yuko nanone igitero kigabwe i Bujumbura byo bivugwa yuko rero General Prime Niyongabo wewe n'umushikiranganje wa mbere Gervais Nderakobuca batazeranda kugarika ari bonyene wabikitse mu kiza cyo kumukuru w'igihugu nyene c'ubare General Major Evariste Ndayishimiye atagishoboye gutwara igihugu cacu c'u
c'u Burundi bikaba mu nyuma z'uko rero amakuru akomeye cyane ari uko nanone no ku kirimba c'umukuru w'igihugu kuri Ntare Rushatsi hoba nanone haciye harungikwa abasirikari isinzi kumva z'umutekano w'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Mbibutse yuko rero ibi byose bibaye mu nyuma z'uko Perezida Evariste Ndayishimiye yitegurira gutanga ubufasha bukomeye cyane muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, abandi bagakeka yuko rero yoba ari umuhari wa M23 woba uhejeje gukora ibara mu gihugu cacu c'u Burundi. Amakuru rero dufise mu buryo bw'idonido turaza gutanga umuco kuri ibi byose mu nyuma z'uko ibi byose bigiye guca bishikirwa ku gihugu kibanye c'u Rwanda, nk'uko Perezida Evariste Ndayishimiye yama yagiriza ico gihugu kuba gifashanya n'umugwi w'iterabwoba wa Red Tabara ugwanya igihugu cacu c'u Burundi. Munyemere rero tuze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye mbere yuko tubashitsa ko idonido kuri ayo makuru. Mbibutse yuko niyo mbare yo bahishije nawe nyene kuba yishikiranga mu gihugu cacu Burundi gutanga umuco ku majambo. Nanone umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye uwo niyo mbare y'amatazira vuvuzera nk'uko General Alain Guillaume Bunyoni wazara umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu Burundi yabishikiriza bikano mu vyatumye apfungwa. Ibintu bikomeye cyane rero biriko birashikanga mu gihugu c'u Burundi birateye ubwoba. Inkuru y'umubabaro rero idushikiye ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura, nubwo ico gitero ayo masase nanone avuzwe ku kibuga c'indege bivugwa yuko rero urwo rwamo rwayo ariko ata muntu ahejeje kuhasiga ubuzima nk'uko amasoko yacu n'amakuru dukura mu gisirikare avyemeza. Bikaba mu nyuma z'uko rero abari ku micungararo y'ikibuga c'indege ku telefone ngendanwa umwe mu bo tugiranye ikiyago amenyesha yuko rero umutekano uciye wongerezwa mu nyuma z'uko rero ayo masase avugijwe ari ayakanya gato. Munyemere rero tuze kubigarukaho kandi dutanga umuco ninde yoba yihishe inyuma y'ivyo vyose akaba aciye gutanguza uruhagarara rukomeye cyane. Amateka rero akaba agiye kwisubiramwo ivyabaye mu mwaka wa 2015 ubwo nanone havugwaga rero umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ivyo bihejeje kurangira nabi muze kunyemera tuze kwigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane. Ese koko rero igihugu kibanye c'u Rwanda co bagifise uruhara muri ibi vyose biriko biradushikira mu nyuma z'uko ubuzima buzimvye nga mu gihugu c'u Burundi n'ibindi bitandukanye. Abariko nanone baravuga yuko ibintu bitandukanye kandi biriko biraboneka biriko birategwa na Perezida Evariste Ndayishimiye mu nyuma zo kwivanga mu ntambara y'umwari wa M23 uri kuragwanira muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amakuru rero dufise yo kwizera arateye ubwoba muze kunyemera yose tuyagaruka ko mu buryo bw'idonido kandi tubaze kubashikiriza ibi vyose bibaye mu nyuma z'uko rero igihugu c'u Bugande ku munsi w'ejo ariho nyene catangaga gasopo ku mukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Biboneka yuko rero ico gihugu co bagishigikiye umuhari wa M23 uriko uragwanira muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mu nyuma z'uko rero Perezida Evariste Ndayishimiye nawe mu minsi iheze yemeje yuko nanone yarungika abasirikare muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kumvo z'uko rero bikekwa yuko umuhari Red Tabara woba warahije kwivanga n'umuhari wa M23. Amakuru dufise arateye ubwoba nukuhe kuri hagati y'ibi vyose mu nyuma z'uko ubutegetsi bwa Gitega bwo buhejeje gusambuka kandi nanone bukaba bwarashimye kwigumira mu gacerere. Perezida Evariste Ndayishimiye atswe kugandagurwa inshuro zishika zitatu ubwo nanone mu nyuma zo kwirukana umujenerali mu nyuma zo kwikura ko General Jules Ndeho kubwayo yahora ajejwe umutekano wiwe. Amakuru rero dufise arateye ubwoba muze kunyemera vyose tuze kubigaruka ko ese izi ngozi n'izindi zavanywe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zoba zigiye kwifashishwa n'abasirikari bacu b'u Burundi kwivuna umwasi mu nyuma z'uko bibonetse yuko twagabwe ko igitero gikomeye cyane. Abasirikare rero baciye barungikwa ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura, bikavugwa yuko rero abo basirikari gushika ubu baba barongowe na General Prime Niyongabo ku itegeko ry'iwe rero umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye wewe akaba bandanya abivuguruza bivanye nuko rero akeka yuko General Prime Niyongabo yoba yikitse mu kiza c'umugwi wa Red Tabara akaba ari wenyene ariko arakora ibi vyose biriko biraboneka mu gihugu c'u Burundi. Mbibutse yuko rero kuri radio n'imbonesha kuri vy'igihugu hoho ibintu bejeje kumererwa neza nubwo nanone amenyesha amakuru bahora bakorera gushika ubu rero atawemereye gukora ico yahora akora. Muze kunyemera rero tubigaruke ko muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye mbere yuko tubashitsa ko mu buryo bw'idonido. Reka rero tubanze dutangurire ku bikorwa bikomeye cyane biriko birakorerwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Abasirikari bacu barungitsweyo gushika ngo rero bahejeje kugumukira ababakuriye ubwo amasoko yacu muri ico gisirikare yemeza yuko rero batayo ishikana none kuri iya kane bivugwa yuko rero yahejeje kugumukana uyirongoye bivanye nuko batombora yuko ariko arabashora mu rugamba rutategwa. Amakuru rero dufise yo kwizegwa
aremeza yuko Perezida Felix Antoine Tshisekedi wewe na mugenzi we nyine icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ataco bariko barahomba mu nyuma z'uko biziga vy'abasirikari bacu biriko biratawukanwa bishikanwa nga mu gihugu cacu Burundi bikamu nyuma z'uko rero bobo Perezida Felix Antoine Tshisekedi na mugenzi we nyine icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ico bashira imbere ari amahera na cane ashigwa ku mufuko wa nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye n'abandi basirikari bakeyi bamushigikiye muri iyi ntambara iriko iraduza na M23. Amakuru rero dufise aremeza yuko bamwe mu basirikare bo bagiye kuganuka nga mu gihugu cacu Burundi nubwo bitoroshe abandi bakaba bagiye guhungira mu mugwi Red Tabara. Biboneka yuko rero bahejeje kumva akamo k'abanyagihugu, biboneka yuko bahejeje kubona yuko igisirikare nanone cacu c'u Burundi gejeje nanone gusambuka bivanye na Perezida Evariste Ndayishimiye n'uwukirongoye General Prime Niyongabo. Ariko amakuru ava nanone mu gisirikare akemeza yuko General Prime Niyongabo yoba ariko arahenda umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Dufatiye ku kungene biriko biravugwa yuko General Prime Niyongabo yoba ariko arahenda nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, bica vyumvikana yuko ikudeta iriko iramota umwanya ku mwanya rero ishobora gutangazwa. Perezida Evariste Ndayishimiye aherutse guhagarika ingendo ziwe nanone gihutihuti bivanye nuko rero vyitatangarijwe n'abanyagihugu. Iboneka yuko rero Perezida Evariste Ndayishimiye yahatswe kugandagurwa imisi itari mike. Gushika ubu rero nta ndege nanone irimo abategetsi iriko iraboneka iva nga mu gihugu cacu Burundi yerekeza irya nino ku migane y'amakungu ya kure, aho umwanya ku mwanya rero indege ya nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba imufashije mu rugendo izoca ikorogwa nkuko vyaje gutangurwa nkuko ubutasi bwacu mu gisirikari cacu buvyemeza. Amakuru rero dufise aremeza yuko rero General nanone Niyombare ajeje gufata ingingo ikomeye cyane ubwo bikekwa yuko yoba yishikenga mu gihugu cacu Burundi bikamunyuma z'uko rero agiye kwifatira kuganga Perezida Evariste Ndayishimiye wamavuga yuko izi ari inkozi kibi, akaba ashaka rero guta mu mvuto abasize nanone mu mwaka wa 2015 bateye uruhagarara nga mu gihugu c'u Burundi. Ese ukuri nukuhe? Mu nyuma z'uko Perezida Evariste Ndayishimiye asabwe n'umenyesha makuru Bob Rugurika gushira ahagaragara ibijanye n'urupfu rwa Perezida Petero Nkurunziza, kandi bibutse yuko rero Bob Rugurika yahora ari umwasi akomeye cyane wa Perezida umwisi Petero Nkurunziza. None rero niye mpamvu yoba yaribonekeje mu majambo akomeye cyane yo gushira ahagaragara kandi ukuri kubijanye n'uwo yaragandaguwe Perezida Petero Nkurunziza. Ibiriko birabanga mu gihugu cacu Burundi bibaye mu nyuma z'uko rero Perezida Evariste Ndayishimiye gushika ngo rero adafise ico yokora kubijanye n'ivyo biriko biraboneka mu gihugu c'u Burundi. Umugwi Red Tabara rero watangwe gushigikirwa n'abanyagihugu batari bakeye. Dufatiye ku kungene ku rubuga nanone ruriko rurakwiragizwa kuri Facebook no ku WhatsApp bivugwa yuko rero umugwi Red Tabara biriko biraboneka yuko uriko urihagira abanyagihugu batari bakeye, aho nanone batangaza yuko leta nanone intwaro ya CNDD-FDD idashoboye gutwara igihugu cacu Burundi, aho nyene iriko iradushora mu ntambara idasiguritse. Mbibutse yuko rero nubwo biruko Perezida Evariste Ndayishimiye wewe yama avuga yuko nanone abagumyabanga babandanije amabanga yabo kandi babandanya gushikiriza bimwe mu bikorwa bitandukanye vy'iterambere nga mu gihugu cacu Burundi. Ariko nanone amwe mu masoko yacu bigaca bigaragara yuko Perezida Evariste Ndayishimiye kuva yoshika ku butegetsi nga mu gihugu cacu Burundi usivye gutanguza intambara mu bihugu bibanye na cane muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho yabonetse yuko kandi ariko arakora ivya bisana genocide, aho ariko arafashanya n'umugwi wa FDLR mu kugwanya umwari wa M23 uriko urashaka uburenganzira bwabo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amakuru rero dufise yo kwizegwa aravuga yuko rero Perezida Evariste Ndayishimiye yoba agiye kwitugwa mu makungu bivanye nuko rero umugwi Red Tabara wejeje gufata ingingo ikomeye cyane ko ugiye guca oronswa ibigwanisho bikomeye cyane kandi ugiye kuronswa intererano ziturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu nyuma z'uko bibonetse yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zejeje gucana umubano na Perezida Evariste Ndayishimiye. Dufatiye rero ku ijambo rikomeye cyane Evariste Ndayishimiye yaheruka gushikiriza ubwo nanone yiyamiriza abahuza ibitsina babisangiye nga mu gihugu c'u Burundi. Ivyo vyose rero biri mu bishejeje gusambura igihugu cacu Burundi. Mu nyuma z'uko Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze yuko rero atakica umuco ahubwo nanone akwiye gukurikiza amategeko. Mbibutse yuko rero tukiri ngaho iyo ngingo ikomeye cyane yo kwamagana no kwiyamiriza nanone abahuza ibitsina bisangiye nga mu gihugu cacu Burundi ari ingingo ikomeye cyane, kandi biboneka yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yoba ari ciyumviro cyiza yari ajeje gufata. Ariko nubwo biruko nibishobora kudukwegera akarambaraye mu nyuma z'uko nari giteka yiyamirije kure kandi irarengwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ategerezwa kwishura ivyayo majambo yashikiriza yo kwica abahuza ibitsina babisangiye. Muze kunyemera rero tuze kubikomoza ko muri aya makuru akomeje tabateguriye bikamunyuma z'uko rero mugahonda kubwire ibiriko birabanga mu gihugu
cacu Burundi bishigikiwe n'abategetsi batari bakeyi, aho nanone hari haheze iminsi itari mikeyi hatavugwa rero umugwi nanone wa Larube wishinze gutembagaza ubutegetsi bwa Gitega uri kurakorera mu ishamba cimeza ry'ikibira. Uwo mugwi rero akaba ari mushasha, akaba waratangwe nanone ku igenekerezo ry'umunani Myandagaro umwaka wa 2023 ugatanguzwa n'abajenari bakomakomeye, ubwo nanone bitavugwa nga mu gihugu cacu Burundi, ubwo ari coba nigisheka bivugwa yuko rero ari wenyene woba uhejeje gufashanya n'umugwi wa Red Tabara ugwanya leta y'igihugu cacu Burundi. Bibutse yuko rero operasiyo yo gutembagaza ubutegetsi nga mu gihugu cacu Burundi irashigikiwe n'abategetsi batari bakeyi, aho nanone vyagereza igihugu kibanyi c'u Rwanda. Amakuru dufise ava mu biro vy'umukuru w'igihugu nuko Perezida Evariste Ndayishimiye gushikungu rero atarekuriwe kugira ico yotangaza kuri ayo makuru n'ibindi biriko biravugwa nga mu gihugu cacu Burundi. Bibaye mu nyuma z'uko rero Colonel Senateri Reverien Ndikuriyo wewe nyene nawe yoba ari muri aka gakino ka General Prime Niyongabo n'abandi bategetsi bakeyi bibonekeje muri uyu mugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi. Tukiri kuri iyo ngingo, bibutse yuko rero General Jules Ndihokubwayo nawe nyene yoba aje gufashanya na General Prime Niyongabo mu bikorwa bitandukanye vyo gukura ko intwaro y'agahotoro. Ni mu nyuma z'uko rero Perezida Evariste Ndayishimiye abonetse yikura ko General Jules Ndihokubwayo yahora nanone amugenderanira kandi ajejwe umutekano wiwe. Biboneka yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yoba nanone yariketse yuko General Jules Ndihokubwayo yoba afise umugambi ukomeye cyane wo kumuha isumu nk'uko vyari vyatangajwe n'abahanuzi biwe mu minsi iheze. Amakuru rero dufise aremeza yuko rero Perezida Evariste Ndayishimiye nanone ategerezwa nanone gukora ibishoboka vyose kugira ngo rero igihugu kitabandanye gisambuka, aho asabwa n'abategetsi batari bakeyi gutanga imihoho bivanye nuko rero babona yuko ataco ashoboye mu gutwara igihugu c'u Burundi. Bivugwa yuko rero igitero gikomeye cyane cigabwe nga ku kibuga c'indege citiriwe Mekiyo Ndadaye i Bujumbura, nubwo nanone amasase avuze atari makeyi urwamo rwayo rwumvikanye, kandi bivugwa yuko rero amakuru avayo yemeza yuko rero ico gitero coba nanone cigabwe n'abategetsi batari bake. Bivugwa yuko rero bahejeje kwemeza ico gitero rero bikaba bivugwa yuko rero coba kigiye kwagirizwa umuhari Red Tabara ugwanya igihugu cacu Burundi. Bivugwa yuko rero n'ayandi makuru yemeza yuko ari agateguro ka General Prime Niyongabo hamwe n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazeranda kugarika mu bijanye no guhamagarira abanyagihugu kwibonekeza mu babarabara kugira ngo biyamirize intwaro ya nyine icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ntawe udashaka ubutegetsi. Ese igihugu cacu Burundi kizotwarwa nande? Mu nyuma z'uko rero biboneka yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yoba agiye gutanga imihoho ku nguvu na cane ko biboneka yuko bidakunda ku mukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba agiye gutembagazwa. Amakuru dufise rero mu nyuma z'uko Perezida Evariste Ndayishimiye wewe yasaba Imana yuko yomwijanira bivanye nuko abona yuko gutwara abarundi bigoye cane. Biboneka yuko rero n'abasoma bariko baribonekeza nga mu gihugu cacu Burundi, aho nyene umugambi ukomeye cyane uriko uragibwa ko inama ikomeye cyane n'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye n'abandi bategetsi biri guca birashigwa hanze. Ninde rero yoba ariko arashira amabanga akomeye cyane ariko nanone arashirwa ahagaragara bivanye nuko rero amajambo akomeye cyane ariko nanone aravugirwa mu biro vy'umukuru w'igihugu ari guca atangazwa irya nino. Mu minsi yaheze niho nanone ubugwayi bw'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bwashirwaga ahagaragara, ariko nanone bigaca vyemangwa yuko rero yoba ari Gervais Ndirakobuca batazeranda kugarika canke Liyetona Keri Nkurunziza boba bayikitse mu kiza cuko Perezida Evariste Ndayishimiye adashoboye gutwara igisirikare cacu c'u Burundi n'abandi batandukanye, ahubwo wewe yama yibonekeza mu bikorwa vyo kunyonora ico gisirikare akirungika muri Republika Intwaro Rusange ya Kongo kumvo z'inyungu ziwe ku giti kiwe. Muze kunyemera rero ayo makuru nari twabateguriye tuze kugaruka dutanga umuco ese koko General Niyombare yoba yishikinga mu gihugu cacu c'u Burundi. Mu nyuma z'uko rero indege ya gisirikare vyabonetse yuko harimo isanamu iteye ubwoba, iboneka yuko rero ari iyo mu general, aho bikekwa yuko rero igisirikare c'u Burundi coba nanone gishigikiye abatembagaje abari bagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015, uko babona yuko intwaro yenyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye n'intwaro ya CNDD-FDD ataco izoshika ko nga mu gihugu c'u Burundi. Bibutse yuko rero abasirikari batari bake bashigikiye abikitse mu kiza cy'uko Perezida Evariste Ndayishimiye ategerezwa gutanga imihoho. Bibutse yuko rero igisoda cacu c'u Burundi mu nyuma yo kononekara bivanye n'ingingo ikomeye cyane yafatwa na Perezida Evariste Ndayishimiye, bamwe rero baciye bafata ingingo ikomeye cyane yo kwinkora kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, bakaba bashigikiye rero umugwi Red Tabara, aho umwanya ku mwanya rero ushobora guhabwa intererano n'abasirikari bacu b'u Burundi mu nyuma z'uko rero woba uhejeje gushika nga ku gihugu c'indege citiriwe Mekiyo Ndadaye
Bujumbura. Turategereje rero kandi turacarondera ibijanye n'amakuru mugabo ndakubwire ibijanye n'amakuru rero ariko aravugwa nga mu gihugu cacu Burundi ku kibuga c'indege. Biravugwa yuko rero umutekano wongerejwe ku itegeko rya General Prime Niyongabo, nubwo rero bitanezereje umukuru w'igihugu bivanye nuko akeka yuko General Prime Niyongabo ari we yobahejije gutera uruhagarara rwumvikanye, aho ingenzi uruja n'uruza rw'abantu ruhejeje nanone kwikeka yuko hoba hagiye kuba ikintu gikomeye cyane nk'ikudeta igaca itangazwa. Munyemere rero tuze kubigaruka ko muri aya makuru nandi twabateguriye, ntimuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka. Twagerageje rero kurondera umuvugizi w'igisirikare cacu c'u Burundi, gushikungu rero ntaragira ico ashikiriza. Turibuze rero kugaruka tubashitsa ko ijambo ryiwe rikomeye cyane kugira ngo tuze kumviriza kandi tuze gutanga umuco kuri aya makuru nandi ariko arakwiragizwa nga mu gihugu c'u Burundi.